Umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutunganya amatora seni watangaje vy'imfatakibanza kuri uyu wa gatanu ivyavuye mu matora y'abakenguzamateka yabaye kuri uyu wa 2023 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2025. CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi niwo watahukanye intebe zose mu gihugu ku bice 100%. Prosper Ntagwamiye aramuswa umugwi seni yamenyesheje ko mu gihugu cose ayo matora yitabwe n'abahanuzi b'amakomine 1053 ku 1054 bari bitezwe. Uwo umwe atitavye Ntagwamiye yamenyesheje ko ari wo mu ntara ya Buhumuza hageze umunsi w'amatora ari mu minwe y'ubutungane. Bose hamwe abakenguzamateka 10 nibo batowe mu ntara zitanu zigize Burundi. Hiyongereye ko abandi batatu bavuye mu mashirahamwe aharanira agateka k'abatwa. Nkuko Prosper Ntagwamiye yabimenyesheje, ibice 50% vy'abakenguzamateka 10 batowe bava mu bwoko bw'abahutu, 50% abandi nabo bakava mu bwoko bw'abatutsi. Kubijanye no kubahiriza igitsina, ibitigiri vy'abakenyezi vyarengeje ibice 30% vyahora bitegekanywa n'amategeko. Mu bakenguzamateka 13 batandatu nibo ari abakenyezi. Isasa rya mbere ry'inama nkenguzamateka izorongorwa n'umufasoni Josephine Nyiraneza w'imyaka 66 yatowe mu ntara ya Butanyerera. Ivyo biva ku kuba ari we afise imyaka myinshi mu batowe bose.